nyene. Yes, usa neza. Iyi mpuzu ndayizi ku muntu ari aho yaririmbye benenan dan 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 and abapiscoye dan 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 yo ni nta mpuzu anane dan 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 akhe why tahu Sinibuze jewe. nache Kugira wandike none muri play YouTube ngo ni da. oya ocha urazi umuririmbyi no iyo ndirimbo ndayumva muri bijya murangira vya kugira njyame ndakunda kumva yazijya abantu ziyaza madiva Rero ndibuka ko ari wowe umuntu numvise yuko nguzi itiro ngucubira bizi indirimbo Bon, salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très. Oui, on a très. Mais normalement, je vous très bien. Ouya, quand on a très, n'a pas signé quoi il tout le monde normalement, ça se vous très bien. Le ça, ikiganiro nishakiniye ni Karababa. Ikiganiro cyangwa musikizwa na jewe Alvin Smith hamwe na Liza Carla igira neza. Yes, Liza Carla igira neza. Musaze mubizi antuka turabizi yuko na Liza Carla mumaze kumumenya, je mumaze kumenya. Kandi je birayura cyane ko kiganiro cyacu kimaze kugera kuri Liza Carla. Uno musanye nari muri KCB. Ndabura parking. Kwa bantu basanzwe acarasoka umuntu yambaye badge ya KCB, yambaye neza aravuga ati la vache ugutubura parking ugenda ari muri VIP mushirari ya uno mustara mugira umusekirite mushirari ya turamuzi muri Karababa iki asaza ko ibintu byinshi mushirara muri VIP baca barashirara muri VIP ninjiye naho banyakire ningoga kabisa si vya bingo byo kujya kugira la vache originalité turakunda Karababa umva bisigura yuko tutatamba Karababa cyane gose feedback nico kinakunze n'abana batoyi nk'agiye ubwo mukoko muri Karababa oh wow bavuze ko ndumustare par après turakunda ikiganiro cyawe Karababa cyane bisigura yuko Karababa iri kiragenda iri kiradona ama opportunité atatukanye nje nyene mbambira abantu twebwe turakora ibintu même si tutabikura mu mafaranga menshi mugabo biraduha ibindi bintu birenze nayo mafaranga ibi bintu dukora biduha visibilité sivyo nk'ubu muziki yo mu Burundi par exemple nturiha na kwezi tugenda ngo baduhe ngo abaranimbye bose ngo bazohimba amahera naya ngo mugende ariko turonka ama opportunité arenza ayo mahera tutaronka kandi ugasanga ayo opportunité nayo aduha ya mahera menshi yorenze ayo mahera tuba turonka muziki murakoze cyane akona kantu twari nayo nacishijemo kugira ngo mubone a quel point hari abantu babona yuko ibintu dukora ko ari ibintu by'uburofa ari ibintu bisanzwe ariko nimba ari ibintu bisanzwe kuri wewe hari abantu twebwe duteramisha baba bifuza no kutubona bifuza hasi nuko twosangira brochette ibaze même kukorana mu ntoki kuramukanya akavuga ati jiwe shaka Karababa bigeza ahantu reka tubandanye rero ikiganiro ni Karababa ni nkuko nabivuze dusaza mushikirizwa na jewe Alvin Smith hamwe na Liza Carla igira neza gisanzwe kica ku rubuga rwa best of 257 yes uno musi rero twafise umutumire nkuko mubibona numuntu azwi cyane numuntu azwi cyane kabisa ni n'umuntu ariko arakora cyane muri iki gihe mwese mwari maze iminsi myinshi cyane muri ko muradusaba dushaka kanaka mbere kandi mubamuzi neza ko kanaka dasanzwe atuye muri iki gihugu araza nyene mugabo asanzwe akora mu bindi bihugu murabizi ko ubuzima buri hose life is everywhere bisigaye ku buzima tuburondera hose sikuvuga ngo urumva ngo kubera uri umurundi ngo komezaho nyene ngo ubuzima burondere muri ico gihugu cyane oya nyene dufite gusohoka tuza kurondera amafaranga y'agaciro tukayazana mu gihugu cyacu igihugu cyacu gitera imbere rero mutubire wacu uno munsi ni kandi umva subiremo kindi naco ari abantu bavuga ngo Alvin afite amajambo menshi bashaka gusigurira abantu kuko nta kuntu twogira ngo ikiganiro ni Karababa ari twagiye kiyaho cyambere ifo iko tubanza atereza ko ayo yes hari umuntu usanga yabonye Karababa pour la première fois ifo iko atahura ibintu bimwe utatuzi nk'ibintu mbati ndavuga ibintu tuba duhura navyo mu barabara abantu bakadufata neza ibintu byose biba bikenewe kugira ngo abantu batahure a quel point twebwe turonka agaciro naho bo babona yuko atagaciro babona yuko ari ibintu bisanzwe tuba turiko turakora ariko hari abantu baduha agaciro binuzenya bice kuri ibintu nyene dukora ujya muntu ashaka kubabona ati nikimuryohera niki gusa hari abo kiryohera kandi bumva ko yuko kizi imbere yes wowe mbona ko tuba turiko tuvuga amajambo menshi ari akantu ka next gasimbisha
hama uje mu kiganiro hagati canke nawe uvemo mani kuko tuba dufite abantu benshi cyane mani badukurikirana baba bashaka amajambo nyine ubona mbona ko ari menshi vamo mani nta muntu yakurungise kuri channel yacu murakoze cyane urafise cyo ngira ego d'abord abakira vyigani rya mbere ahantu dukorera ni kuri Le Flamboyant nzere nziza cyane gose wote haje zote kuharaba twakire n'umutumire mwiza ngeneje asa neza cyane mu nyakarimu murakoze cyane okay ingene rero igenda turafise umugenzo amatu urarahira uravuga ati jewe ndakira it's okay aho ni bon cyane donc numwana wawe uturahira uvugisha ukuri isini wabesha hajya haza ko ariho muri commentaire ama feedback peut-être bagira guca ako gushaka jewe cyubwo cy'Imana muri wase naraye konda vuga ukuri naraye konza kuvuga ukuri gusa konyene okay ego okay ani bon yes nkuko bimeze mutumira cuno munsi moni afite ama ikiganiro ni Karababa murabizi yes ikibazo cya mbere nkuko twama tubikora c'est les femmes d'abord kwa kunye bya bimeze let's first umutima kurasimba ndashaka ibaza yes nacho cyangwa nawe turakora sekuru muganga ndotera let's first ladies first yes ntuze iyo shaka tubira yawe bone no bas umva tuzana passport yawe nukore kwimana ubundi nazo c'est des enfants. Ako abana bubu génération y'ubu turarondera ubuzima tukiri abana kandi Imana ikaduhezagira tukavuga amana uziko abavyeyi bacu barategise baba baje kuga amafaranga bari bafite batracteur ariko twebwe saga dufite 20 canke 19 saga dufite 19 canke 10 mugo sanga turiko turarondera amafaranga kandi Imana ikaduhezagira tukamuha amafaranga hakikana ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu bishima kubera generation y'ubu urabira neza yuko Imana irafise impezagira idutamo kubwiye kuri abavyeyi bacu mwana usanga tubatigita imyaka myinshi bya bamuzi ubwo urumva abana bubu usanga tudutsigita kanya gato tukanabisha abavyeyi bacu kandi kiyo ari ikintu cyiza je niyo ko n'Imana ari impezagira idutamo niba nyine ibibona nyine ngene renforce kugira ngo voilà donc mama ari forte zahatari mama ari forte zahatari so nakuze atari n'ishumvise nakuze Ok, merci pour cette question. Alors nous avons dit notre petite sœur akuze murabarira aracari mutoya cyane ariho n'abandi bantu usanga bafise na maventene bamutinya ngo urumva ngo ararenze ngo ni mu VIP ngo ni Muslim Queen anteta Muslim Queen ni umukobwa yifata neza sikuba mu mukobwa w'indaya tubishiramo mama zitandukanye ngo Muslim usa neza usa neza wambara ibintu bimeze neza nicyo kisigura Muslim ariko abapeiza babaza ko Muslim Queen ari umuntu w'indaya cyangwa yicuruza ibyo ni byo wanyu mwebwe no makati yanyu murakoze ikibazo cya kabiri ni are you dating genre uri en couple cyangwa uri marié? Non, je suis pas mariée. Oui, en couple. Je suis mariée, Et murabana cyangwa oui, on est en couple d'accord. OK. C'était juste parce que mkigani, non? uri en couple n'umurundi cyangwa n'umutrangere? Kenya. C'est muri Rwanda kwita. Wavuze ko wana n'umuntu? Sikuva mu mkigani. Ashana urakora ivyo kubana. Shaka uri en couple n'umuntu afite urukuba rwirabura canke gwera. Wirabura cyangwa wowe deja fisugwera wewe na jugu anjo rurera ari inzobe cyangwa rirabura dushatse kuvuga umurundi cyangwa n'umunyamahanga umurundi yaje kurikira ibisigaye twene kubimenya ngo ari ubusudu nze nuwe afise ubwo tekanye okay nuwe mu artiste w'umurundi ubona mushobora gukundana déjà
jewe ndi umusani mugabo si ndazi ninga sinzi ushaka kugira nuzera si muzera yanje ego en fait je ndakunda bavuga aripoze voilà ego mugabo akakazi kacu kiwacu ko ubusani menga nikatwemerera kuba aripoze kandi urumva simpava mba umusani nawe ngo uce umusani urumva bishabigorana okay bon ikibazo kurikira ni que ta grande faiblesse donc faiblesse yawe ihagaze dushatse kuvuga donc ati aha hageze iki canke nshikiwe n'iki ewa ndaba faible ya faiblesse yawe n'ikintu mugira uvuze genre ikintu kigushike cyangwa cyangwa Lisa Carla, il faut qu'on mette la main à la suite, oui, là, au micro. Faiblesse yawe. C'est faiblesse. Ariko ça nitwige express, ni faiblesse mu rukundo cyangwa mu buzima. Rukundo mu buzima. Façon je ne twari ntuzeye mu buzima busanzwe. Sanzo hari ikintu muvuga ati Faiblesse. ndaba faible ngahaye. Jewe ntafise amahera ndaba faible cyane. Ndavuga twese. Nitwese ngewe n'umugore arigenda mubwira man shaka bisa urabura umunsi umvugisha amagambo make. Kuko nyine ikintu cyose jewe mbabona yuko kibiyo. Kuko nyine ikintu cyose jewe mbabona yuko ari ikintu kibiyo. Atamahera jewe. Kandi mba ndi kuri defensive yatamahera afise. Je ndagwara no kugwara ni ingwara bakayitora kwa muganga. Ego bakayitora ingwara. Chrysolite? Ngira ngo c'est une maladie non maladie ya crise ni chrysolite. Okay. Chrysélisme. Voilà. Okay. Naje kabisa ndakunda kugira ingwara ya chrysélisme. Bibaho. Jewe ho ndaraposa kuri stat nkavuga ati uno munsi ntihagire umvugisha navuse nabi. Cyangwa umuntu aza kuvugisha agasanga ndamubwiye nabi azi kuntahura kabisa uno munsi nta mafaranga afise murakoze cyane ko hategwa ibibazo bike. Oya biracahari. Ahama bon bisigura yuko mwari yari amaze gutangura gutama umufungo. Yego twose twamaze gukora gutangura gukora. Donc wewe wanse dani nacu yakura ko byose. Ego acarafutani. Afite ntivyabaye gufata YouTube gusa kuko yaba kuba gufata YouTube gusa twari kuyihakinga tugatwara YouTube muga yarafuse n'indirimbo so. Umvise rero tugira ko duhanura ibintu twa tubivuga kenshi. Hari abantu iyo ubonye umukobwa ariko araseruka ushaka kwigira ngo umengo ugira umufashe ukabwira afise umuntu agufasha ngo ugende ipre kugufasha ugasanga ntuzanywe na kamwe uzanye na tubiri. Wewe nimba wegereye umuntu ushaka kumufasha ivyo byo gushaka ngo muryamane biba bivuye ku kandi si wewe gusa. Ivyo n'abantu benshi hari n'abanyamakuru abakobwa bajya kubasaba promotion bakabasaba ko baryamana kugira ngo hari n'aba producer umukobwa agiye ngo bamukorera indirimbo baca ashaka kuryamana kugira ngo bamukorere indirimbo yiwe neza kandi ugasanga wanse indirimbo yawe akacayikora nabi akacayisha music hari abantu benshi atandukanye no makampuni ivyo nirabaho sivyo cyangwa kugira ngo projet se ngo zafudise ngo n'indirimbo yawe yafudise kumbe ni inzigo kubera yuko wamwimye ivyo yashaka ifo yuko dutahura yuko iyo umuntu ushaka kumufasha ntumufashe ufise ibindi bintu gamije kuri we. Nimba ufite umutima wo kumufasha ivyo ndabivuze kubera yuko bimaze kuba ku bantu benshi cyane. Ni siwe uwa mbere kandi izo kazi kunda kuba ku bantu benshi cyane. Ari no umuntu ugenda gusaba akazi bakakaguha mu minsi ngahe bakumva ngo akavuyeko. Abantu agatangara yavuye hajya gute kumbe boss yakwangashije kubera yuko akushakira ko profit zindi wewe rero wavyanse akahita gukuramo. Abantu bikanga yuko batahura kibaza yuko ni wewe wifashe nabi ku kazi niyo mpamvu bakwirukanye. Kandi nawe nyene na boss kwera bari boss niwe afise version ya nyuma yo kuvuga wowe ashobora kugenda aravuga yuko ibintu byagenze uko kandi abantu bakavyemera bakaca gufata wowe nabi kumbe yari wewe ari ibintu yagushase ko once ariko wowe kubera uri umuntu muto nta pouvoir ufise yo kuvuga ikintu ngo kimurege kubera yuko wowe afise amafaranga wewe akaca version yiwe abantu akaca yifata biboneka ko umuntu mubi kumbe hari abantu bameze uko ndabisubiyemo. Ushaka gufasha umuntu uzomufashe n'umutima mwiza apana kumufasha kubera yuko umurundi yakindi kintu. Merci. Twarengana.
kiba ari ikiganiro mugabo tuba tugira ko dutanga impanuro kuko tuzi abantu benshi cyane bishikira ivyo bintu abantu baza badugije baguye amazuru ngo ushaka gusponsoriza ngo na sponsor na sponsor office kumbe bagushaka ko ibindi ari ya distance yo agatangura kubwira ngo nukira amafoto ibiki bro nta namwe bisa bisani ndabivuze nga kubera ayo maka amaze gushira abantu benshi cyane jewe tuzinanya murakoze kibazo kuri kirariza Carla wo tubwira ico utakunda muri industry ico nakunda muri industry y'u Burundi ndangene umuririmbyi w'umurundi adahabwa agaciro n'abantu nze n'abanyamahanga n'abantu bose muri rusange nibaza yuko umunyamahanga azoza guha agaciro umusani w'umurundi ari uko iwabo deja bamuhaye agaciro exactement ego cyo kintu nico ifako yuko abantu bikebuka quand même ikibazo kurikirana ikibazo c'icenda kubera iki wahisemwo gukora umuziki jewe shajewe guhera nibaza ko guhera ku myaka 9 niho natanga kwiga kuririmba wari muri Sunday school ego nibaza ko kuva numva umenga sinzi nabigiyemo nko juste nkuko nahora nari nsanzwe nzi kuririmba aho muri choir and then nshaka kwereka nje muri studio nitwe ko nanje mfite indirimbo yiwanje nitwe ko nsaka ririmba wahise uririmba gospel canke natanguye gospel then bica no we compose n'indirimbo no ndasetima yego ako biraryoshe kufise team cyane biraruhurira uburemere ni ikintu cyiza cyane ariko tuzere ko iyo team batazogenda umunsi mutazamukiriko murakorana batazogenda baravuga yuko yatabawo wowe ntiwari kubugeza aho uri yatababo wewe nta na kimwe wokora badahari nibaza yuko twuzuzanya yatababo simba ndije urazi igituma rero ngira ko mvuga akantu ngaho mutubabarire turatuca ari gihe tubaza ikibazo kuca dushiramo nibindi tuba dushaka gushiramo nibindi n'impanuro sivyo ikiganiro ntikiri ngaho kugira ngo tukwaze gusa ngo wajyamaye n'abahungu bangahe nguvuge tuza kuca tuvuga nibindi vyiza na bibi muri ico kibazo nyene sivyo ibi bintu byo kwandikira indirimbo mu Burundi gituma abantu tutabigaragaza abantu batwandikira amaririmbo ni kubera yuko ari gihe umuntu akwandikira indirimbo akagenda aramamaza ahantu hose ngo ni wayikwandikiye ari umuntu akwandikira indirimbo nka je par exemple ari umuntu yanandikira indirimbo neza na neza aragenda arabwira abantu bose ngo indirimbo yanyandikiye ngo niyo ngenderako ngo niyo hit fise ukamengo jewe hit zose fise niwe yanditse imwe gusa ko avuga ko ari ngo niyo ndirimbo ngenderako ngo nta yindi ndirimbo fise ngo atari ariko aragenda yiyemera ku bantu pourtant jewe turi kumwe arantwengera akambira bro kabisa yo ana respect akarambira ngo bros urama credit ubwira n'abantu yuko ari mugabo kumba agenda arabwira abantu bose ko ari indirimbo jewe ngenderako urumva ko harimo agasuzuguro niyo ndirimbo agenderako urumva rero jewe ngenda ku indirimbo yanyandikiye pourtant mukuza kunyandikira twari turyohewe ushobora gusanga ni nawe wampropose ko unyandikira indirimbo mugabo parapre ucumengo ni kintu wakoze. That's why abarundi tuba dushaka umuntu adufasha ikintu kuko umuntu ashobora gufasha akantu kameze uku akahita avuga yuko ibintu byose ufise ari we yagufashije. Icyo kirifo ko mugihagarika niyo mpamvu tuba dushaka abantu batwandikira indirimbo kubera yuko kandi si kuvuga ngo nituba tubishaka turatinya ko ejo uzogenda kuvuga yuko success ari we watumye ndayigira kuko we nimba ubona ko wamaye hiti nawe genda uririmbe none nya hiti abuzi kugira ngo nawe ubikore. Oya ahubwo tunaza tout simplement bana nabivuga muri angle tariyo Nose kwati ego nakoze ego namufashije it's okay kandi ashaka kucaronkera imigisha woshaka kumuconnectinga n'abandi peke twama gatamenyekano gusa abivuze nabi nkuko donc urumva ko yuko apara kuvuga ngo umuntu ari karagendera urazi kugendera ku kintu umuntu yakoze uvuga wowe imyaka yose wakoze umuziki yarege cyangwa ko yanditse we nawe waririmbye iyo ndirimbo kandi ukacubaba rero nyandirimbo siyo nandirimbo ifise n'amaviews menshi kuruta indirimbo zose mfise ahubwo ushobora gusanga n'indimbo ya nyuma ifise views nyinshi ariko ugasanga amajambo niyo mpamvu rero abarundi fuko tugabanya iyo ufashije umuntu ikintu si ngombwa public yose kimenye kuko igihe kimufasha mwari de sivyo nawo kimufasha raba ingene raba manuel ugendo urabwira ko abantu reba kanaka ngira mufashije irya ndirimbo kabisa apana ngo kanaka ngo niyo ndirimbo afise agenderako ngo urumva si c'était pas indirimbo ndamuhaye ntiyari ari tuyikosore niyo mpamvu ibintu bimwe twanka yuko mudufasha kubera yuko
twanka yuko mugenda muravuga ko n'ibintu byose dufise ari mu mabiduhaye murakoze cyazo kurikira ufise combien d'ex yes umwe wenyene ego umva abantu bamuzi moni ya frère ara amakomantere ngaho ntago ari désactive ego amakomantere donc non avec nous ari kumwe donc mu ex no umva umu ex n'umwe ego neza na neza wabaye devieje usinya kingahe wabaye devieje ryari ari vierge okay bisigura ko umusheri wawe mbere yo mushobora kuba mwarahebanye kubera ko wari vierge yase wase kwa kudevierge kandi twari twiga ku ishure kandi nari mutonya nawe yarakuze so moni ya frère ari vierge byazanye baririmbyi ba mbere bamaze bakobwa bari vierge mu Burundi rero wewe uri kwakurikira ikiganiro commentaire iri ngaho nimba uri proche wa Monia emeza neza ego vraiment ndamuzi Monia ebana kabisa burya apparence di trompeuse mushakwa mu buruko mugabo nuko bavuga l'apparence trompeuse donc l'apparence trompe nico nashaka kuvuga mugabo i trompeuse ya kirabaho urumva andika ma commentaire uvuga ati nivyo canke sivyo wowe umuzi sivyo ari cyari vierge murakoze cyose kurikira cyane mugabo pana kwandika muri commentaire wandika muri commentaire na ni cemeza kuko nushaka kwandika nimba umaze kumubonana n'umuhungu urabivuga ati apana kumuraba gusa ngo uvuga ngo uyo wowe ko twicaranye urapana kumubonana kubonana umuntu n'umuhungu ni bon ndiko ndavuga ufite nashaka kuvuga kumudekuvra like ico kintu apana yuko aza kuvuga gusa ngo kwera yakubonye ngo suku ukura ngo aziko baririmbye kazi bose ngo ko kundi bavuga ngo uyu uri muri kazi ucwindaya umva apana kuca wemeza direct uze muri commentaire ufise icemeza kandi n'uyu nimba ashobora kuvuga ukuntu uko ifite self confidence ego yuko ivyo ariko aravuga arivyo ariko rero sasa tusubiye inyuma je nanje navyo nemeye tubandanye Arvin tureke ibintu bya kamera sindakuzi muga navyo nemeye kandi ndazi niza ko ari jeje nyene umwese afise nuze yiwe na preuve fise na preuve fise nta namwe ndabona uri kuryamana n'umuntu ariko ntavyo nemeye kandi afise droit ko tavyemeye okay afise droit kandi afise droit Jere mu bantu bavyemeye sindimo nta preuve nimwe mfise ariko sindimo mu bantu bavyemeye just nemeye sinasi ndi hagati na hagati mugabo rero hagati na hagati ni synonyme de non okay wegituma kuri kuva ku kwivuza gusa je fata kuri kwiwe Jefasho kuri kwiwe wewe muri ko tawe reka fata kuri kwiwe muri ko yawe nkawe we nkaliza Carla navyemeye ko kiri vierge kuko fata kuri kwiwe se kumwe ibintu bikira jugumira nanje nivyo tiko ndawe uriko yibona bisubire ko atari si umva usa direct non jewe mfata ukuri umuntu uko avuze kuko shaka kuja kujija none mvuze oya why you dance ego ndabitse ko abantani benshi bivuga kuri uko ariko je mfata ukuri umuntu avuze mugabo mviriza nakubwiye iki kibazo honyine cyagituma n'ikiganiro ugira ko nta n'ikintu cyose kumubaza ariko turashaka kumubaza umuhungu wa mbere amaze guha amafaranga menshi ninde ego bajije ninde ego ubanjije izina umuhungu wa mbere amaze guha amafaranga menshi basi tubwiye amafaranga menshi nangahe amaze guhabwa n'umuhungu dan kuko ça soit umusheri que ça soit umuntu wari wese izina igisina gabo apana papa wawe gusa apana papa wawe ushaka izina giwe uya vuganize amafaranga n'umuhoto nayuzi icari mapana bavuga ngo okay nivyo ndiko okay tugereranye $1 basi $1 yego akushaura cyari umwana hari abandi bamaze guha amavemile neko no uwo bataraha kubera yuko umukobwa ngenda babwira ikintu kimwe ni iki gihora tukemeza yuko cyamera babaye cyangwa no kugira juste kugira ngo dushowing off imbere ya kamera okay ça aussi byose bibaho byose bibaho 20,000 ni 40,000 ni namahera ari plus de 200 millions icara wiyumvire eske 200 millions uyo muntu yapana nta kintu kicerekana hari ibintu bukwiye gushira mu logique nawe ukaraba no $2,000 guha umukobwa umugore wanje twagize mariage sava atari umugore wanje nawe Manda mutamu mama wanje ni mama ngiwe nta mwana na 20,000 40 bon hariyo nonze kandi yumviriza kandi kintu naco bacumuga ningo ingunguru igira iki
ingunguru igaragara igende sinzi ngo mugari ngene igendera usigura ujana mu biki bahora batubwira ku ishuri aho je naho naniga muri primaire bahora batubwira ngo ufashe ngo ingunguru irimo amazi ukayitereka hejuru ku musozi ukayimanura ntuza kumenya ko yashitse hasi mugabo yitarimo ikintu igendera iragira induru Jean igendera vuga abantu bavuze ayo mahera ntibabifate ntibabigire ntibavyegereza umutima mugabo nibaza yuko nta muntu afise amahera menshi jewe nta muntu afise experience fise nta muntu afise bon afise amahera menshi ndumva agenda aravuga ngo nje ndafise amahera oya biraba urashobora kuyafise ukabivuga c'est tout à fait normal mugabo ntacyo ndabona wowe nta kibazo nimba umaze guhabwa $100 nari ibitu ihangane kumbure uracafise uracari muto shahuzo yaronka menshi kuri ico kibazo ndabeshe mbwa kandi genda bizi kubesha man wabasha abantu bazi guha amafaranga menshi yego nabeshe mugabo kandi nese wari uri kuratubesha kandi wamaze kurangira gute kandi wamaze kurangira uri kuratubesha kandi uciye ugarukana kugira niwe wireze wireze mugabo wumva turabizi yuko tukuravye kozo onye turaza ama video yawe yuko arenkana $100 rero nshobora kutubesha yuko umuhungu wa mbere amaze guha $100 kwanza $100 ni menshi $100 okay bansavye yuko Fedoro niwe yari manager wiwe bambwiye yuko ngo nza kuriha 1 million urumva ya collabo hanyuma which is nibisanzwe umwe wese arasingena akora arasingena ivyo ntangora mugabo ngo niwe hitamo producer na director niwe hitamo igihe video izokorerwa igihe izosohokera urumva ko bashase kwankira yo sikora ego mu nyuma narabimenye ko ngo bashaka ngo gusa ngo kuyikasa bon c'est pas toi seul Jeranje bari kubivuga ati no twebwe ntidushaka gukora Jeranje nagize kumusa muri IP yanje kuno mushiramo yewe biraba birebire by'amatimu ngo ti baba ndungikiye n'ama contract WhatsApp muri email that Jesus Christ now jewe ufite jewe bon si ikintu kibi ni ibintu bisanzwe ko nagiye hari abantu maze kwima collab bafise igituma cyane mugabo urabivuga uraraba n'abantu kwanza wowe ufise audience imeze ingana gute ku buryo ushobora kwima umuntu collab mu ngana audience cyangwa kuta audience est-ce urazi ko collab ni nguvu zibiri ziba zagiye hamwe sivyo de un je kugenda kuri collab utegeza kubundi ta audience je shobora kwenda kuri dakuta audience ngo jewe collab kugenda kuri hejewe baza kuraba kuri Instagram ufise abantu banga mugabo kandi tubivuze nga tubisubyemo ico gihe je deja naramushana ahantu hose naramuruta Jean nibaze ko gusa kuko nari mfise YouTube shasha nibaze ko nari mfise nka 15000 guco nawe afise ngira ngo yari afise nka 21 guco mugabo ahandi hantu hose Facebook Instagram ahantu hose tubizigute ko yakwankiye kubera ko yagutinye that's why bazanya ama condition yose kugira ngo ubikunanire Sesera hama ikindi naco jewe murambira abantu jewe se umuntu wa mbere yanyimye collabo ni benshi sivyo ariko je ndazi ubu jewe nyene meze yabaye umuntu wa kabiri yanyimye collabo je Clementine Kevin nkuko rayivuze yaranyimye collabo ariko jewe narayimuhaye kandi vuba muzuyibona kandi je narapubliye ku social media namubwira ati ndapubliye ndavuga ati yarazimye jewe undi umustar kera yanyimye collabo ariko jewe ndashobora kumuzamura kandi twarakoze jewe na nkuzenya yaranyegereye ko jewe iyo nemeje ikintu ndagikora ko jewe mu buzima iyo nyankikintu bituma jewe nkora cyane ku buryo ndakurenga ku buryo ejo uzonkenera Clementine Kevin naramuhaye collab ya kera yarayinyime neza na neza kandi mugabo jewe namubwiye ati jewe ubu umustar ndashobora guha collab kandi nkakuzamura kandi naramuhaye collab kandi vuba video izosoka kandi nkora ku radio nzofasha promotion ya 100% nzomufasha ama media tour kugira ko bitaryoshe yes kugira ndamwereke yuko yicuze ivyo yakoze kandi je namutima mu binda nzobikorana yo mvirize ndakubwira indirimbo ni zizi raryoshe tuzokora video je na Clementine Kevin kandi nzomufasha promotion nkora ku radio nzonagira ama partage ku ma platform yanje yose indirimbo nzoyipartage nk'iyanje acabona audience zo bandiko ndamuha acabona n'ikintu ndamumari mandazi wenyene ku mutima azovuga ati
n'ikindi gihe oya ngira ngo ukimwemerera yaravyumvise mu mutima exact hari yundi umuririmbyi wa gospel yanyimye Karababa cambwira ngo Imana yamuvugije wamaze kuba umusano wowe yari ava nibaza ko ariyo mpamvu naciye ndabiheba uciye mpeba gospel nico gihe naheba gospel ofet nabonye umenga babantu ntibako barakorera Imana genre harimo n'ibintu vyo kubeshera Imana yakubujije guca gukora jamais asoni none ikiganiro cyari tapepeva nta kibazo mugabo urumva muri iki kintu cy'amakolabo feko tugira abantu iyo unye mu kolabo tuba direct ntibikunda ko dukorana kubera uko apana gushaka gucisha hari abantu bivuga ati jewe ntidushobora gukorana kubera bon niyo washaka ntunisigure ngo kubera ibi nibi uvuga ati jewe ntakora bashaka guha ariko urumva sashike wambabaje gose niwe yavuze Imana yamuhishuriye none ubu David Victoria Steve man byarambabaje naho nimba duhura nka gutwengera ntibibeze ko jewe mba ndyohewe voilà ni vyiza ko umuntu agaragaza n'uzenya yiwe kuko de toute façon ntazo gukubita nta kurisha nta kugaburira ico gihe nariga ku ishure afite jana atagukwima wari wiga nariga ku ishure kandi twasengera muri eglise and then canke yakubona nkaka sheri mvirize ndakubwira bon urashaka kubwira umuntu ati jewe si bon ko nari mfise deja nari mfise indirimbo ya mbere narabaze gutangura narabaze gutangura wamaze kwerekana yarasanzwe azini kandi twasengera muri eglise imwe so what mugabo kandi ntivyari gukunda ko avanki narabaze gukora indirimbo ya mbere siyo ndirimbo ya mbere twari tugira dutangurire ko kandi vraiment indirimbo ya mbere kajya karimbo kanje ka gospel sha hasho kari kabaye kari gafise video nziza nk'umuririmbyi yarakoze indirimbo ndava ku ishure shaho urabona umunyeshuri avuye ku ishure then uraja muri studio uricaye muri studio uramurindira yari kwemereye waragiye n'ama programme yo muri studio man namaze kuri hano muri studio umunsi wa mbere turagenda turicara muri studio kuva twatahanye mu 13h45 kuva 13h45 ndagenda ndicara muri studio basha ndarindira gushika 19h yo kumugoroba mutipe gushika isata gushika 19h tarati umunsi wa kabiri ndasubira muri studio kandi tugeze nimba ari 17h30 tumutelefone tugira Imana yamwanyira yewe guys turakakanda guhaye ndihanagure hama polisa nyese akagwa kuya wanagure ahubwo nashase kugumuriza ndakubwiye pole muti ofisi tucyaye tuzi yuko na gospel ko bahabwa bw'Imana yuko blague ni yo munsi na cyefata decision ndavuga turaje n'ikintu kimwe iyi boro ndabihetse siko sinari niteze ikintu d'abord David n'umuntu twasengana muri eglise namufata nk'umuntu Jean umukozi w'Imana avaye ko ndamufata nk'umusani d'abord namufata nk'umukozi w'Imana ariko ndibaza ubu arabona kugeze nawe nyine akavuga wa mukobwa arabyumvise amano zana yumvise ngabo amarume ngabo disha darambabaje vraiment nimba ari kintu kambabaje cyo kiboro carambabaje bon biragoye ariko abantu turakeneranye ku isi kubera yuko umuntu nimba uno musari ngaha inevano ejo ashobora kuba ari ngaha ukamukenera sivyo twese turafise abantu twimakura abo mugabo ndagenda kubwira n'impamvu bamusigurira iyo mpamvu yawe yinde yireke ntawe nkeneye mugabo umbwira ati tuza kuyikora n'utumwanya dike gutumwanya wawe mama yaragiye kurya muri studio si kuma wo directeur sha urazi umwana yiga ku ishure gawe ay masati zinazodeje umunyeshuri uracambaye uniform ikiganiro cyacu sasa rero ndabona umengo cyatanguye neza mugabo giheze kumarira yese twese turiko turavuga ibintu bimwe ariko rero sasa dusubire mu nyuma gato hama dukomeza uzi ko atanamurishikana tekereza nawe wowe warahashitse ibiboro birazunguruka ariko nivyo nawe warahashitse ibiboro birazunguruka sivyo rero vyiza nuko twese twoja hamwe tugasenya ku mugozi umwe kubera yuko twebwe twagiye hamwe sinibaza yuko abanyamahanga bobo boza kudushira hamwe twebwe tutagiye hamwe tureke hypocrisie hama musi munazotera imbere cyutangura kuvuga tureke hypocrisie gusa ko je ndibaza ko namwege hamwe byoza neza namwe entre babaririnze mukagira iyo support mugakundana mukagira ko ega ntidukundana she umva bibaye uko peut-être ngana audience yo vyukira namwe sarabinda yiyo ega muga ingwese okay nivyo mugabo niyo mpamvu ariyo bahora ari ivyo nabonye ngo muri iyi industry ngumenga ngo hariyo ngo akagwi urumva ngo akagwi babyitanga akagwi ngo kama mu Jean ngo hari akagwi wa muri kurabona nakandi kagwi
utabona eske none ndakubaza ibibazo kimwe si twebwe turabasari twebwe tuzokwama turiko turahura turafitaniye imigenderanire myiza wowe ushaka kwibako wama wibaye bavuga gute wama wibayeko kwigunga wenyene no kwikumira mu bantu sinibaza ko tuzoza ntabyo kugukura ahuri ouais c'est vrai ikiganiro rero cari Karababa nkuko mubibona ni n'umukobwa wa mbere ni ari makobwa ba mbere wa kabiri aje nta gipiripiri sivyo ariko rero sasa we never know hari ngiye usanga ari vyatubeshe wowe kabubizi uzukuri ukabona ko yatubeshe neza na neza bishiye kuri commentaire wishira ko bima tubibona sivyo hama twebwe tuzopartager ama commentaire tuvuga ko yatubeshe that's why yatashatse kugipiripiri yaratubeshe sivyo murakoze cyane ko mwashije kuduha akanya ko kuteramana natwe mu kiganiro Karababa murakoze cyane nibiki ariko ndakubaza nta muri ibyo urasaba collabo ahita gusaba mu gyamana muri iyo shaje na makorabo ndayatinya uratinya ndayatinya umuhungu oya na collabo ariko collabo ndasaba umuhungu ya kora abahungu yo Karabaye ndabi ubirize ndababwira kimwe ndazi umusani w'umurundi urumva ndazi umusani w'umurundi umusani w'umurundi basha feska abagenzi baje bose baratswe kuryamana urumva yego kandi jewe rero bana yanjye urabona hasi bya bindi bavuga ngo kurondera umukobwa hasi hejuru impande zose usigaye wenyene bana yanjye uyo muntu yashatse ko dukora kuraba mugabo ati ubu hoho twoba turonze nikiza kiraduhuza iyo ucakwa kandi vraiment iyo korabo nashaka kuyikora mugabo atubihe yabaza nato nayikora kireka ari vya bindi ngurengera ngo vy'ibishira hamwe jean biriko bihujije abantu bakaririmbana niho hantu honye nahasigaye nzogeza urumva rero uyo muntu rero vya bindi bavuga imfizi ya komine imfizi ya indasi asanzwe n'umustar n'umusitari ifo kiyongesha uyihewe ari ashaka kwimenya nawe ubwiye arazi abagenzi bawe antuka kandi arumva ko oya nashobora kwimenya urumva agenda arakubwira ngo muga ngo naka ntuzoyimubwire ngo ntibisarishe no bagenzi muri bo nyene ntibabizi na nyemo ego mugabo urumva jewe kubera ko urumva nsanga ndi ya elemo baza kubwira byose baza kubwira nyene urumva ndakora makabu karere urumva umuririmbi si n'umunyamakuru umuririmbi kandi arazwi kandi abakobwa benshi baramuzi barabatwumenya baza kwiyumva j'espère bien oya hayi bavuga ngo umuntu je ntiyimenya guma mu mutima guma ngo nta hantu ntazobaza nibaza ko je shaka kuba un jour bizomenyekana usanga abanze no kumufata ni kwera nyakabiri iganiro rero cyari Karababa urumva ni hatari kabisa ibintu nawe utari amapiripiri ngo tubabe mugabo arandi majambo turavuga baba desha cyane urakoze cyane Liza Carla urakoze cyane Monia kuza kibanza ni cakindi nyene hano basinigeze nzi kibanza hano kana gutende zibuka ni le flamboyant ikiganiro mugume mukiraba mugume mukisharinga hose mwanda musupporting nimba ari bazo muwako tabaje Monia Flair muze kubisha muri commentaire hama tuzobimubaza amati tu posting ego cyane ciao ciao